Kunda Pastor Lopez cyane gose ndamukunda kandi ndakunda n'ibikorwa akora birampimbara cyane ndabifatira icitegerezo cyane gose so sino kwifuza gukorana nawe vyonyene urumva mu gihe ndazi ni muririmbyi n'umupasteri umva novuga ko ni nk'umuvyeyi umva ko ari nk'umuvyeyi umva mba ndamwiteze k'ibintu byinshi amasengesho yiwe anko deja nanje mba ndakeneye impanuro ziwe mba ndazikeneye kuko twebwe iyo turi muri iki gikorwa kuko ari benshi baguma bafate ngo ugwaruka gubu ati ni ibintu vy'ibimogi vy'ibiki ariko natwe turavuga ati duke natwe kubera icabona Yesu yego yuko natwe turi ugwaruka dukunda Imana Yesu no mucunguzi wanje sinzigera nicuza Yesu ni cabona canje mu vyo nkora Yesu no mucunguzi wanje sinzigera nicuza Yesu ni cabona canje mu vyo nkora umugwi wacu turirimba R&B na Afrobeat inyuma y'iki gikorwa umucunguzi twitega ikindi gikorwa ryari nimba atari banga ikindi gikorwa kirahari kandi cyane vuba cyane entre y'uko indwi nuko 8 ikindi gikorwa kirahari King's Family Burundi ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse nyene ni jewe nyene kuri micro Joba uko musanzwe mumenyereye ni muri cha kiganiro bafise impano kuri KFB ndavuga rero King's Family Burundi TV aho tubashikira hirya no hino tugacokomborira impano zitandukanye kugira ngo tuzizane imbere za screen za kamera zacu kugira ngo mubandanye mubona byinshi bitandukanye hano iwacu nuko mubona rero imbere ya kamera turafise abatumire ni misore itatu ariko kandi twifuje kubazana imbere ya kamera kugira ngo tubabaze byinshi bitandukanye n'abarundi kazi aba diaspora kugira ngo mumenye aba bantu ni bande bakora iki hanyuma abacamanza ni mwebwe mumaze muri ko murabakurikirana inyishu ni muri commentaire avuga ati aba bana ni sawa canke ibi nimba ari impanuro zitandukanye kugira ngo mushobore kubabaza kazi ego murakoze hamaje ku mazina nitwa Ndayisenga Dixon sanzwe ndi umuririmbyi muri The Heroes of God nanje ku mazina ni Manirambona Héritier nkaba nanje sanzwe ndi umwe mu muryango wa The Heroes of God ndi umwe mu maririmbyi so hama ku mazina abanyita ndi muri Vladimir Raoul hama nkaba sanzwe ndi mu baririmbyi ba The Heroes of God none uyo mugwi wanyu umurongozi wa uwo mugwi yo barindi kuvuga ko umurongozi njewe hanyene umurongozi ni wewe umurongozi ni jewe sawa uyu mugwi wabayeho kuva ryari kubera ico ciyumviro caje cyo gushinga uyo mugwi novuga ko no mugwi waje 2024 mugwi waje 2024 ntabwo byatworoheye vraiment kubutangura kuko twaragidwa n'intambamyi zitandukanye nyinshi cyane muvuga ko ide aho cyavuye mu bisanzwe navuga ko uwo ide twayitanguranye ntiyabashije kuboneka bivanye naho ari ku ishuri bwa ide twaricaye turavuga ati ni gute natwe twakorera Imana nibyo twakorera Imana tukiri bato turiyumvira twavuga ati nta kuntu twakorera Imana biciye mu kuririmba tukashikana benshi biciye mu kuririmba yego twavuga ati nubwo biruko ntabwo igikorwa twocikorana turi babiri gusa katuro kritemwe n'abandi dufashanye igikorwa no kugikorwa cyagi kiraza buke gushikana nabamubona ngaho n'abandi bitakunze ko baboneka gushika yaha nugigo ko cagenze muri make gushika kwino saha muri uyo mugwi wanyu muri gitigiri c'abantu banga turi gitigiri c'abantu batandatu abahungu bangahe abakobwa bangahe n'abahungu batanu n'umukobwa umwe mbega umupapa yovuga ati je ngomba kuba muri urya mugwi canke umumama mwo mwakira twe twiyumviye umugwi wacu kuko ba abajene bafise imwemu nishaka ryo gukorera Imana kuko abapapa benshi
ego harige batotonda ama repetition nkuko bikwiye ugasanga baguma biruka inyuma y'ubuzima bw'abana. Ego. Niyo mpamvu twimviye kugira umugwi w'abajene kugira babone neza yuko ugwaruka nago nyene, kuko hari benshi baguma bafate ngo ugwaruka gubu ati ni ibintu vy'ibimogi vy'ibiki, ariko natwe turavuga ati dukeneye natwe kubera icabona Yesu. Ego. Yuko natwe turi ugwaruka dukunda Imana. Mwoba mufise urutonde rw'indirimbo zingahe gushika kuri no saha? Muri uno mwanya indirimbo zanditse zuzuye 13. Ariko iyimaze kuja ku mugaragaro ni imwe. Rero dukeneye kumenya impamvu niza intambamyi mwoba mwarahuye nazo zoba zarabatumye mudashobora gusohora izo ndirimbo mugasohora imwe gushika kuri no saha. Icambere twarakoze umugwi, turakora ama repetition tutegura, ariko ikibazo cahabaye vyose nitwe twimenya ku kintu c'uburyo twarakotiza. Niyo mpamvu vyafashe igihe kinini kugira turonka ayo mafaranga yo kuja muri studio gushaka gukora iyo audio no gukora video. Mu majambo make twebwe turi umugwi wigenga, nta sponsor dufise na management dufise, turacakora ku gatwe k'iwacu, nitwe twipangira bavuga ati eske amafaranga azova he yo kuja muri studio. Nuko kimeze. Muri abanyeshuri hariho baba barahejeje amashuri cyangwa mwese murashari ku ntebe y'ishuri? Muri twebwe uko babivuze turi 6, abakira abanyeshure n'abantu 4. Mbega bibagendekera gute abo banyeshure gufatanya ubuzima bwo kuririmba no kwishuri? Muri make byose tubishobozwa n'Imana. Kubera ko turashira muri orere nkuko tubigenza kwishora, vuga ati uyu munsi n'uyu uri okipe kuri jewe ja muri repetition yo muri club kugira ibintu byose bigende neza. Yego. Umugwi wanyu musanzwe muririmba umudiho uwahe? Imidiho yose murayiririmba canke murafise umudiho mu bwati kwe turirimba uyu? Umugwi wacu turirimba R&B na Afrobeat. Wewe waje muri uyu mugwi ryari? Kuva uwurimwo n'ivyahe bintu ubona ko vyahindutse kuri wewe? So ikintu cambere kukijanye nuko nashitse muri team ya The Heroes of God. Cari ciyumviro aho nkuko yakikubwiye catangujwe n'abantu babiri. Yabibona kubera ko bose twaragendana, twaranabonana cyane, nanje nari umuntu navuga ati je ndashaka gukorera Imana mu buryo bwose. So ni jeje nyene nababwiye bamaze kumbwira ati twege dusigaye dufise umugwi wa team turirimba gospel. Maze kuvyumva ko nanje nari maze igihe mvuga ati nanje ndashaka gukorera Imana mu buryo butandukanye, nababwira ati nta kuntu mwonyakira nanje muri team. Ico gihe nkikimubwira ubwo nyene yaragiye mu repetition, agishika acaragishikiriza. Amaze kugishikiriza nabo ntibigeze bamwankira, bamubwira ati nta ngorane turashaka kumwakira. Akimbwira ko bashobora bakimubwira ko bashaka kunyakira, yaciye ubwo nyene andondera cendaza ntangura gukora repetition. Ubwo ko guhera ico gihe 2024 gushika ni 2026 ndaryoherwa cyane no kubona mu myaka nk'iyi wanje naranse gufata ngo nje mu ngeso mbi, ngo nje mu matabi, inzoga, ariko nkanezerwa no kuba ndiko ndakorera Kristo. Ni vy'agaciro cyane kandi birampimbara kabisa kuba ndiko ndamukorera. Iryo zina riri mu rurimi rw'icongereza, ryaje gute mu yandi mazina menshi mwari gushobora gutora? Kubera iki iryo zina risiguye iki mu Kirundi? Novuga yuko twari turi ahantu hamwe nyene twese nk'ibisanzwe gukora repetition. Tuvuga ati rero ko turi ngaha twese, rikabura umuntu umwe wese agende yiyumvire izina giwe. Ico gihe niho umuntu wese yaciye aja arimvira izina giwe. Ico gihe mardi turaza, tumaze kuza twagina turumviriza umuntu umwe izina yagiye ariyumvira no haci habonekamwo no muri twebwe yavuze ati The Heroes of God. The Heroes of God. Bisiguye iki rero? Tuvuga ati rero iyo The Heroes of God, The Heroes of God muri make nisunze ijambo riri muri Bibiliya. Icete ca mbere ca Yohana
igice cya gatanu ku murongo wa 4 uti niho iyo the grace of God ryavuye muri make gisigura ko intwari z'Imana neza cyane. Urugendo si ruto, urugendo ni rurerure nk'umurongozi, abo muri kumwe babaye abana beza, nta tuntu twagiye turagorana mu mugwi gushika kwino saha uvuga ati tuntu twarangoye. Intambara twarahuye nazo kandi nyinshi cyane pe, yego nyinshi cyane pe, ku buryo hagize naho twumva umengo igikorwa tugihagarika. Haragize naho vraiment tuvuga ati ibi bintu turimwo ntabwo ari iby'iwacu katubihagarike. Yego amfite navuga ko intambamye cyane zahabaye ku bakobwa twagiye turakorana muri make. Yego umva nkuko byaratugoye cyane indirimbo umucunguzi yacu ugira isohoke, kuko amfite navuga ko audio twarimenye, amafaranga y'ubudente twimenye, amafaranga y'ubudente twimenye, audio yari maze nk'ikintu cy'umwaka wose yarakozwe yarasohotse. audio gusa, audio kuvuga ko twayikoze 2025. naho nyene bivanye n'ikintu n'ibintu by'uburyo byaratugoye cyane. cyo givanye n'abakobwa twari turi kumwe benshi baragiye baracika intege, igikorwa barakivamwo. umva izindi ntambamye za mbere twagize, turajogira izindi ntambamye hagizwe dusohora video kuko umva abo twakoranye audio bari bamaze kugira iki kugenda kuvamwo, hageze video bica bisaba ko bisabwa ko turamplasa umukobwa. tuvuga ati nivyo birakwiye kuko haragize ingero zigatura abahungu gusa, abakobwa baragiye. tuvuze ati ni byiza ko turamplasa umukobwa, kandi umukobwa agize afise umutima wo gukorera Imana. Ushatse kuvuga ko umukobwa yaririmbye muri audio atari wari muri clip video? Siwe vraiment navuga ko atari we. Gushika kuri no saha discipline canke indero mu mugwi yifashe gute? Imigwi myinshi turiko turabona imigwi myinshi itangura nkuko mutanguye muri gasambugwa n'ubusambanyi n'izindi ngeso nyinshi zitari nziza. Indero irahari kandi indero ikwiye. Ikuvuga ko twebwe mu bisangwe ko twiyemeje kuja hamwe tukunga umugwi tukanawutorera n'izina tukitwa the heroes of God. ni gikorwa gikomeye cyane. Uvuga ko ku ruhande rwacu turenze kuba turi umugwi, ahubwo turi famille. Ni kuvuga ko niba ari umukobwa dufise twebwe muri team aba ari sister wacu, nimba ari uwo mukobwa mugihe twebwe aba ari sister wacu, umva natwe tuba turi bakakabiwe. Umva mu bijanye ikintu kijanye na discipline twebwe vraiment irahari kandi irakwiye. Nta kumenyerana muri biriya na biriya kuko tuzi ico turimo, tuzi nico tuko naho dushaka gushika. Nuwahe muririmbyi ku kwisi akubera nk'icitegererezo? Umuririmbyi kandi n'umupasteri. Akunda Pastor Lopez cyane gose. Akajambo kamwe rero kuri Pastor Lopez. Akajambo kamwe kuri Pastor Lopez vraiment ndamukunda kandi ndakunda n'ibikorwa akora, birampimbara cyane, ndabifatira y'icitegererezo cyane gose. Niki none ku bwawe usaba Lopez? So ikintu cambere je saba Lopez ego kiba kigoye mugabo kibashoroshe. Ndifuza kuzokorana nawe. Yego. Urifuza kuzokorana nawe. Ikindi kintu wifuza kuri we kuko no mupasteur. Nta masengesho mukeneye ko ugomba kuzokorana nawe gusa. To sino kwifuza gukorana nawe byonyene, urumva mu gihe ndazi ni muririmbyi n'umupasteri, umva novuga ko ni nk'umuvyeyi. Umva ko ari nk'umuvyeyi, umva ndamwiteze ko ibintu byinshi, amasengesho yiwe encore deja nanje